hajya Olga arafise umukunzi umva oya namufise chance nta mukunzi ufise yeah ikimama areke jiwazi faranga twani twogera tujage twese turabakene ntibishoboka foko se umuntu aba afise amahera nubashushe biranse ko ni karuma uyu muriro utoshe urasaba kwicomora affection give me affection affection give me affection Isaac TV oh muraho mumeze gute mumeze neza je ndameze neza ndashimana cyane nkuko mubibona kumwe n'umu big ariko numva ndamufitiye utubazo tw'amatsiko twinshi sinzi ko iyo biherera so ni kimwe ku kindi kuri micro muco centre Tarita behind camera Joma Jokes reka ndamuramutse ni sawa yego meze neza ndashima ramutse abakunzi ba Isaac TV hello meze neza bahakanu gatoyi hari abantu rega mu gagoze akantu kuririmba awe wibuke ko twasaraye twarushe oya ni bon munyuma urabitwemereye ikiganiro n'igihe okay so karibu muri kimwe ku kindi karibu muri kimwe merci Chantal nitubeshe ava ko dutangura rero n'ibibazo twateguye nta kibazo wagize ukimbona nk'ikibazo c'amatsiko swat kuri jewe canke kuri Isaac TV oya ikibazo fise ca mbere bama bavuga ngo abantu ngo bavyibushe ntibigera bashavuga ntibishoboka kabisa wapi nta musi nyine uhora wumva wiremereye nk'uri kuratambuka cyangwa uri kurakora ibintu oya niyizi guca imyaka yanje yose urumva nta gisha kuri jewe gihari nta gisha dutangure n'ibibazo nishari ikibazo ico oya cyose ikibazo ni ikibazo c'amatsiko okay ndakure gutangure oya tangura wowe okay ariko rero sinzi ko bivamo Olga hari ukuntu Olga wamaze iminsi urabura muri industry nyene mu Burundi uri gukora muziki wa karaoke hanze abantu nyene ntibaguma barankutu news twawe hajya Olga arafise umukunzi canke yimba mufise aya banze nishure kwanza atamufise naho oya mufise umva oya namufise chance nta mukunzi ufise oya ikimama areke jiwazi bafana okay rero basi ukunda abahungu bameze gute umuhungu ari wese tu wewe nta burebure nta bugufi nta nzobe nta uw'Imana izoma n'uwo nyene gusa cyo cyumva nawe ikintu umuntu akunda basi faranga twani twogera tujage twese turabakene ntibishoboka foko se umuntu aba afise amahera okay kibazo cyane nizere ko utambabaza ko wagize wacishijeho ni kubera iki journalisme kubera iki Isaac TV journalisme parce que j'aime m'exprimer et j'aime plaidoyer ego nibyo hanini okay ama Isaac TV ni kubera ko niho hantu batanguye kugira appel d'offre ndabikeneye ndagira imana ndapasa kandi ikintu canjoheye hakora abahungu gusa donc sinkunda kugumana n'abakobwa benshi canke navuga ati imana ego okay kibazo kigira kabiri nk'ubu Olga bavuze ati tora visa y'igihugu ushaka kubamo ni ibihe bihugu nka bibiri wowe tora byo vuga ati ibi bihugu vraiment ndose visa yabyo ni wantese États-Unis na Canada gusa nari serious wari serious kubera iki bavuga ngo Canada nyene abantu bakunda ngo barabane oya basi tuzogende turabe burya inkuru mbarirano rutwa niyo wiboneye ariko amajambo bavuga reka tugende twishikire turabe akazi wokora ko barakamikana karo kose kabe gusa kama mahera ikazi cha nihe ndirimbo yanje wakonze
ni affection bien sûr kandi congratulations vraiment antwa nawe warayikunze imeze neza merci kandi nawe urabye no kuri YouTube urabona ko bidasa n'izindi vraiment n'ugwego rero kujya muntu ntavyuze n'ugwego kaye navuga mu izina kibazo canje kigira canke kiracyabandana nico nyene okay turazi ko umaze iminsi muri iyi industry cya gatatu ego nuhe muntu wigeze gusaba kolabo arayikwima nta n'umwe vraiment ntawe ndasaba ntawe ndabwira ngo oya canke uramubikira oya kabisa basi maze gusaba nka support nyene yayo yose oya hagoje cyane cyane nakunda kunsaba featuring bakunda gusaba featuring ugacha wanga oya sindanka gusa genda badon hago barakunda bafundangira akora bakunda kumya ko ijwi ryanje rirafata cyane ma chorus umva yarara okay kazi cyawe gira gatatu harabafite rero amahera umugabo turamo kimwe muri ivyo bintu bibiri none ko mbuze shwa turamo kimwe muri ivyo bivana ariko na situation hari igihe vraiment ata mugabo wowe ukeneye uba ushaka amahera nta mugabo ukeneye oya ni uhaje bishitse bikaza nyene donc ata mugabo office ata mahera office uvuga ati na mahera éternellement canke n'umugabo éternellement kimwe muri ico donc umva bishitse ata mugabo office hakaza amahera n'umugabo wo turamwiye gusa ntoye kimwe ndashobora kuzoronka chance yo kuronka ikindi hanyuma wo turekire na mahera hama nkazoronka umugabo je kuri kote yaje kadacisha ico kibazo amahera neza avec nubwo uvuga ati nta yindi chance yo kuronka umugabo kabisa ntaco kandi masakana kanje kamwe karakwiye akana ka njani cyane none akana barakihaye urumva kuri yo umva muri yo nzenge situation bishitse uko amahera abagabo okay kibazo kigira kane mbega nk'umuntu bakoranye collabo na Big Fizzo ni kihe kintu kumbure Big Fizzo abantu batamuzi ko canke wewe nawe wari wibaza ugasanga siko ameze Fizzo arakundana ntakunda gukora ikintu amwatiye urumva indirimbo muyikoranye ayigira nkaguyiwe donc aritanga wese yego yobaho umusaza cyane gose vraiment okay ni jewe hajya gasanta urakijijwe Iye kintu kikunda kugerageza muri akazi kawe muri aka kazi kanje ikintu gikunda kungerageza nukuntu usanga abantu bakwibaza nkuko umenga hewe urishima ntibikoraho urashushe urumva ibigeragezo by'abantu naho nibiyo bizigeragezo abatipe je babona ko atari ibigeragezo bivana jeni ivyo bintu none nanje mbona none nabati amutipe ndonderaho nobona hago mbona ko ari umugisha mbona ati kumbe nanje kama utafutwi urumva ko ari ikibazo abantu kabishobora kumunuze kandi urabona sishaje rwose vraiment yaho novuga ngo shaje barandondera nawe date oya ntushaje ariko iyo bavuze ko umujournaliste ariwe ateza imbere umuririmbyi utahura iki iyo bavuze ko umujournaliste ateza imbere umuririmbyi ni ukuvuga ngo kubera ko n'abajournaliste n'abantu barabwa cyane nubwo abaririmbyi nabo barabwa donc baba bafite akantu ko kuinfluence gatoya ni ukuvuga ngo nk'indirimbo nk'iyo ndayivugije sana cyangwa nkayivuga ko cyane nk'ubu muri ko mukorana ikiganiro n'umuntu ugashyiramo power nyine ntuvuge ngo urumva ngo ntitukuzi ngo urumva nkavuga ati nyine bivanye n'ukuntu ndamweretse abantu n'abantu bashobora kumwakira neza je ndibaza niko ndabyumva sinzi
ikibazo cya kigira gatandatu kandi kikakunanira mani ndaguha igihano umwana w'imfura bamwitwa imfura umwana mukuru bamwita imfura umwana agira kabiri mu kirundi bamwita gute n'ubuheta kumenya ibintu nk'ibyo sinzi mburazi ikintu nibyo sinazikora urumva wonagira wasinayide nibyo hajya ngenda kuyo ngo ubujura ngo bucura donc mu Kinyarwanda n'umwana wa nyuma umuhererezi ahubwo nyene hari ukuntu we kutigeze uvuga Ikinyarwanda kandi bamaze imyaka myinshi mu Rwanda tuzi abarundi bamaze indwi imwe hanze aba yafashe kubera ngiye nakorana n'abarundi twagumana n'abarundi urumva umwanya muremure twasubwe n'abarundi mwabonye abantu mucyo urumva ngo twaribagiye ikirundi ukibagira bahe ngo ntabwo ubizi rwose none se ngo rwose ririmba indirimbo yanjye iyo ariyo yose waririmbyemo urabona ukuntu mvuze ngo dundu uramaze kubona ifilime z'abahindi hagire haza akantu gateye ubwoba basharindira ndayumvira mbega yo mu bushuhe burawe ndabushobora mama we ngo numva hashushe biranseko ni karma uyu muriro ushushe uransaba kwicomora affection give me affection hewe wambaza ibirenze ivyo byo barusa ukuntu wakagize rero naravyo video ngo umuriro utushe ngo uransaba kwicomora ni kwicomora yewe yego ariko shani kwine yarakwashingiye neza yego shaka kinone watari we wigiriye ugiye sexy none sinigize sexy nari maragura vyo nari gize joriji wana vyo wabonye wewe shani kwine yewe ubona nkabijya yagize kujya kugira ari kubigira siniweza kubigira nayo kubishobora jewe kandi burya nkurikiza ivyo mu director aba yavutse mu director yambwiye ifu kurondera undi muntu yakitinga ibintu hama mu mutwe ko nashaka ko bigira buzz gato cyane yumvira Chanel ariko hari ikindi kibazo ofise kitari mu byo nateguye wewe wahejeje abaririmbyi hajya hari ikintu kimaze imisi gitembera mu baririmbyi batandukanye bamwe bavyemera ko abandi ntibavyemera yuko nta rukundo ruhari wowe nk'umuntu nawe wagiye muri industry kera niko ubibona cyangwa uravuga ati par contre yawe abakundana barahari ubivuga ko ikintu nawe dufite hypocrisie nyinshi icyo nicyo abantu bose bavuga none byose nawe ukuntu umuntu utamukunda ukatumwereka ko atesa umukunda niko tubayeho rero mva hypocrisie irahari kabisa arashitse imbere ya ntubu ya Shani Queen ukabona ukaguma umubwira Shani ijwi ryawe riratesa kumpara akantu na linki yo nkane nkashambwira ati imbere ya Ben Nice ukatumubwira ati kaje ati bega bigenda bikaririmba birabaho yabiri tuko turarangiza byahereye hajya nike kina abafana bakwitegeye abafana ba Isaac TV cyangwa abafana banyitege vuba cyane Imana ifashije twemera akantu nubashushe biranseko ni karuma uyu muriro utushe uransaba kwicomora affection give me affection barihangana kwanda kwa gripe antwa barumva ko karimwo tu wari kuvuga igikorwa rero ego Imana ifashije antuka bonana ntizogira kitarasohoka nivyo ndimwo cyane titre basi titre anishani gusa byatande ko atari ibintu bamenyereye ko bazovuga ati yasaza nimba bazi ko yoga n'umuntu ameze ngo umenye ko ari ibintu yoga ameze ngo yakaleye ayo abona vyumvishije bwati oyasha wokore ivyo wowe byizo wowe bikora wowe ivyo ati ibintu navyo boshobora wewe ati ku masoni yawe ivyo navyo wogira
reka rero mumenyereye ko ntekereza reka nkubagane gatoya. Okay. Nimuzokangukire yabateguje. So Olga reka ndagushimira cyane ndibaza twaganiye neza. Koshana wa merci beaucoup. Kumengura gwaye. Aka grippe shana uburuye abizi. Weza turi kumwe. So abakunzi Isaac kandi bashimire ndababwira ko ndabakunda cyane mwumvise ko afite igikorwa gishasha agire abatimo kandi atari kujya mu mumenyereye genda re kuri YouTube yiwe mumugirire subscribe mubandanye muri aba affection ndazi musoma affection kugira mu tege ikindi gikorwa cyo gishasha ikuryoheye upartage n'abandi musigire n'agakommentaire nkuko nyene kuri Isaac TV ari ukira ikiganiro ugire subscribe share, comment, and share, comment. Isaac TV. Oh.